Nkuko twabirabiye hamwe ingwara ya malaria iracibonekeza kw'isi yose ko ifata igice c'abantu baba kw'isi. Twaboneye hamwe yuko malaria umwaka wa 2022 yafashe abantu bashika imiliyoni amajana 219 kw'isi yose, ndetse abashika ibihumbi amajana 600 bakaba barahitanwe n'iyo ngwara. No mu Burundi rero malaria iracari ingwara ibonekeza gusumba izindi ngwara zose. Nayo ngwara mbere ituma abantu baja kwivuza kwa muganga izo bwa mbere, ndetse ni nayo ngwara ihitana abantu batari bake mu gihugu. Iri mu ngwara za mbere zihitana abantu benshi, ndetse ikaba ari ingwara novuga ikiri mu ngorane zidasanzwe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buriko buragerageza kugabanya uburemere. Mu Burundi rero nkuko mwabibonye utwigo twashoboye gukorwa, twaboneye hamwe yuko hari ibikorwa vyo gukinga malaria ku benegihugu tubicishije mu masegeza yo gutanga imisegetera, hakaba ndetse hari n'irindi segeza turiko turategura rizoba umwaka uza tubishije mu misegetera tuha abavyeyi bibungenze n'abana yo babazanye kubacandagisha ku rucanco rugira kabiri rw'agasama, ndetse hakaba hari n'uturere tubiri twa buti Giteranye na Ngozi bariko baronka imisegetera tubishije mu kubaremesha kiyago. Hari n'ubundi burere bushika bune ndavuga Buye na Kiremba muri Ngozi, ndetse na Gashoho na Muyinga mu ntara ya Muyinga dusanzwe dukora ibikorwa vyo gupompa mu mazu. Hambavu y'ivyo bikorwa vyo gukinga malaria twaboneye hamwe yuko hariho ibikorwa vyo gutanga ibinini ku bavyeyi bibungenze mu ntumbero yo kubakingira malaria mu gihe bibungenze, ndetse no gukingira malaria abana basanzwe bibungenze. Ndetse twaboneye hamwe yuko hari n'ibikorwa twimije gukora, aho ivyo binini tuzoza tukabiha abana bafise amezi 6 gushika ku mezi 28 kugira ngo nabo tubakingira ingwara ya malaria. Ivyo vyose akaba ari akigoro leta y'u Burundi gumishira mu ngiro. Twaboneye hamwe mbere yuko hari n'umugambi wa vuba wo gutanguza urucanco rukinga ingwara ya malaria muri uyu mwaka nyene, ndetse hambavu y'ivyo vyo gukinga malaria twaboneye hamwe n'ibikorwa bindi vyinshi bikorwa mu mavuriro vyo kuvura malaria, aho mu mavuriro yose ya leta ndetse n'ayegukira amasengero bapima malaria ku buntu, ndetse bagatanga n'imiti ya malaria ku buntu. Ahantu uvuga nti kiretse malaria ikaze nayo nyene ikiragabanuka cyane, niyo yonyene bishika uyigwaye agakora mu mufuko agatanga uburyo. N'ahandi hoho ivyo byose musanzwe muzi ko malaria isanzwe twivura ku buntu. Ivyo turabigira abana batarakwiza imyaka 5 n'abavyeyi bibungenze hoho, haba malaria ikaze canke malaria isanzwe hoho musanzwe muzi ko tuyivura ku buntu. Twarashikaye imbere n'umugambi wo kuvura malaria ku buntu mu kibano tubishije kubaremesha kiyago. Ivyo vyose ni utwigoro vy'ukuri dukorwa ntumbe yo kugabanya ibitigi vya malaria. Hanyuma mwabonye yuko nubwo mu minsi mike ivya vyaduze buke mugabo muri rusangi mu gihugu cose malaria vy'ukuri ni ingwara turiko turakurikirana, kandi atawuyotera ubwoba ngo igiye kubikiza ko ntabwo ari kiza na gatoyi. Ndetse ku mwaka utashe ubundi ugakurikira malaria vy'ukuri tutera tuyigabanya ku rugero rushimishije. Akamo dutera abenegihugu nuko botahura ko leta y'u Burundi yabazaniye ibikoresho vyo kwikingira malaria. Aha ndavuga iry'amisegetera, abapomperwa mu mazu bakabapompera. Turasaba yuko umwenegihugu ivyo bikoresho vyo kwikingira malaria abigira ivyiwe, akabikoresha ico vyagenewe, hanyuma akitabira n'amasekeza ndetse y'amatunganywa
kugira ngo tubashikirize ibikoresho bishasha nk'imisegetera yaheze maze ko tuca tubazana indi misegetera. Turasaba rero yuko abanyagihugu bakoresha neza uburyo bwo kwikingira malaria leta y'u Burundi iba yazanye kugira ngo vy'ukuri ibafashe kwikingira malaria. Turabasaba kandi ko nabo bogira kigoro mu gutunganya neza aho baba. Ntivyari ngombwa ko n'imibu irinda kuhaba. Vyashoboka ko batunga neza aho baba mu gukura ivyo biziba mu kibano aho basanze baba kugira ngo imibu igabanuke ku rugero rushimishije ntibashe kubatera ingwara ya malaria. Ivyo navyo bica mu bikorwa rusangi, andatera akamo abajeje barongoye abandi basanzwe batunganya ibikorwa rusangi vy'ukuri umwe wese arabe ahatumbere ko ata mashamba hari hambavu y'umuhana ndetse atabiziba bihari bituma imibu igwirirana. Hanyuma bishitse naho umuntu akagwara malaria tubasaba kuja kwivuza hakiri kare bacumbise ibimenyetso vya malaria. Ivyo navyo si bindi musanzwe mubizi ni ubushuhe wumvise ubushuhe nta nikindi kwiye gukora ataje kuraba kutawe malaria. Ubushuhe basha kuva ku zindi ngwara zitandukanye mugabo ubwa mbere na mbere ngaha mu Burundi ugwaye ubushuhe atani kindi nze kubibaza no kuja kwa muganga bakaraba ko ata ngwara ya malaria usanzwe ufise kuko bacha kuvura n'ingoga ntiwanduze n'abandi. Hanyuma ibindi navyo kumeneka umutwe hariho kurura mu kanwa gucika intege kumva ko acitse amafyigo hose bigiye kure mbere murazi ko hariho kudahwa no gucibwamwo rimwe vyashitse kure. Hanyuma ntitwinze kuvuga bamwe bagira ikama ry'amaraso canke bagira umwumira biba vyamaze gushika kure cane. Ivyo ntitwenda gushikiyo hose ariko ivyo bimenyetso nyamukuru twamaze kudondagura ukivyumvise nuko umwenegihugu carangura kwivura rimwegereye cyo kumemesha kiyaga mwegereye kugira ngo yivuze ingwara ya malaria. Uburyo bwo kumupima n'imiti yo kumuvura bikaba bisanzwe bihari mu mavuriro yose ndetse n'ayabikorera twabo.